Amahoro bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri uno mwanya w'amakuru havugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Mu gisata c'ubuvuzi ukwivuza mu bitaro canke mu mavuriro y'abigenga ngo vyaraduze ku rugero rw'ibice 30%. Ivyo vyemezwa n'urongoye ishirahamwe rihurikiyemwo ibitaro vy'abigenga mu Burundi. Mukaza gukurikira muri ano makuru aramvuye zimwe mu mvo z'iryo duzwa ry'ibiciro vyo kwivuza. Imiryango igera kuri 8 muri quartier Nyabagere zone Gihosha iri mu kangaratete bivuye ku mazi y'uruzi Nyakabugu yataye inzira. Musitanteri wa commune Ntahangwa akaba yaciye ahishikira nkuko muza kubikurikira muri ano makuru mu mwanya muto idonido ry'aya makuru. Aya makuru tuyahere mu gisata c'ubuvuzi. Ibiciro vyo kwivuza vyaradugijwe mu bitaro no mu mavuriro y'abigenga kugera ku bice 30%. Vyemezwa n'urongoye ishirahamwe rihurikiyemwo ibitaro vy'abigenga mu Burundi, amenyesha ko mu mvo harimwo ubukene bw'amahera y'agaciro n'iduga ry'ibikoresho ku isoko. Aster Ndayizeye yizeza ko hamwe ibintu bisubiye mu ngiro ivyo biciro vyosubirwamwo. Tumukurikire. Ivyo ni ivy'ukuri kuva itariki ya mbere uku kwezi turimwo ibiciro vyaraduze urugero rwa 30% kugira ngo cane akanovera k'ivyo tubaha kaguma ari kakandi. Vyavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura aho tubigurira hose vyaraduze. Imvugira kabiri n'aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka n'ivyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibayabaye. Hanyuma ikindi kigira gatatu nuko iminsi igenda niko ivyo dukoresha niko ibikoresho navyo nyene bitera biduga. Consultation ya médecine générale yari ku bihumbi 5 mugabo biri ku bihumbi 8. Consultation y'abahinga yari ku bihumbi 10 ubiri kuri 15. Hari ibipimo ibivyo mu laboratoire navyo nyene vyaduze kuri ubwo rugero. Hari imiti yoyo ntitwiriwe turavuga gutyo uko tuyiguze niko natwe tuyigurisha. Aho sinobabwira ngo twashize kuri 30%, uko tuzoza turayigura kugira ngo natwe dushobore gukora tudahomba niko tuzoza turashira ku giciro. Kuri iryo duzwa ry'ibiciro vyo kwivuza, urwego ruvugira abagwayi Semabu rubona ko bije kuvuna umugwayi yarasanzwe afise amikoro make. Sylvain Habanabakize avugira urwo rwego ahamagarira abo bafashe iyo ngingo hamwe na leta kuja hamwe bagatorera umuti ico kibazo. Tumukurikire. Ni kibazo giteye ubwoba, ni kibazo cyo kuduza amafaranga bima ko badugije amahera menshi cyane, naho insiguro bagereza gutanga umenga zirumvikana. Igoregeje kubiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe n'amikoro yarasanzwe ari make. Rero murabona ko bitaro bya leta byari kubitsa n'ibigenda birengerwa, aho abarwayi benshi bariko birukira bagerageza mu mikoro make yabo bakaja mu bitaro by'abikoro twabo. Rero mu gihe abo badugije uko kanatsinda murabona ko ari nabo bafise burya bariko baratera baje imbere. Uravye nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafise, urabona ko abarundi abarwayi bariko arabirukira. Rero mu gihe bigenze uko urumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya atera yononekara. Twebwe nko twama tubikora n'ubana yatubavugira,
ariko na cyane cyane abe leta irabe ukuntu ivyo bintu vy'ukuri bovugana leta izo ngwane ko barashira imbere barabe ukuntu leta zitorera umuti kugira ngo ivyo biciro ntibiduke. Rero iki naco kibabaje nuko baza gufata izo ngingo mu gihe twebwe tigeze tunabazwa. Urumva n'ingingo nziza ziraba umugwayi ariko usanga za kumukandamiza zitaza kumworohereza. Amakuru twabateguriye arabandanya. Imiryango igera kuri 8 muri quartier Nyabagere zone Gihosha niyo yaraye itewe n'amazi y'uruzi Nyakabugu. Zimwe mu mvo z'ivyo n'inzira nto yahaca ayo mazi y'uruzi Nyakabugu hamwe n'inyubakwa zihegereye zidakurikije amategeko. Musitanteri wa commune Ntahangwa hakaba yaciye ahishikira ahavuga ko abubatse mu bibanza bitarekwe n'amategeko babwirizwa kubomora mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu. Inkuru twatohorejwe na Jean de Dieu Irakoze. Abo n'abanyagihugu baraye batewe n'amazi yakonga Nyakabugu bariko bagerageza gusibura mu ngo. Uno munyagihugu avuga ko amazi yabateye kubera inzira yayo ari nto, agasigura imvo ko ari inzu zubatswe hadakurikije amategeko. Ejo rero imvura iguye ikaba nyinshi, karafashe inzira aho kahora gaca gahura n'ahantu bubatse nabi batagasigira inzira ikwiye bivanye n'ibicafu byinshi byari muri ko, gaca karahusha inzira gatangura kwihereza imihana y'abantu, gasenyura amaportayi, kongera gasenyura n'impome. Mu byari mu nzu nta kintu na kimwe cyavuyemwo ari kizima. Ngira murabona n'ubu naho turiko tugerageza gukura imicafu si ibintu biri buhere mu mwanya mutoyi. We hamwe n'abandi basaba bakoze ivyigwa bwa mbere kubisubiramwo kugira ibikorwa byo guhinzira ko kuzi bitanguriro ku isoko ryako. Leta yari yatanguye umugambi mwiza wo kugomba kwagurira no guha inzira ako konga Nyakabugu, ariko ababa hafi bagunye basemerera bavuga bati abo bantu bagize ivyigwa babigize ukutariko kuko bagiye guhera kukubakira ahatariho. Tugasaba rero abo bagize ivyigwa babisubiremmo bagende barabe babone ivyaraye bibaye, babone koko aho bategerezwa guhera ivyo bikorwa kugira ngo bakingire abenegihugu. Uburongozi bwa komine bari bahishikiye buvuga ko abubatse mu bibanza bitarekuwe babwirizwa kubomora. Ubwo burongozi buremeza ko ivyo bikorwa vyahereye hagati bitahereye ku isoko. Ari bikorwa byari biko birakogwa n'ikigo novuga ni Obua. Ahubwo tosaba rero yuko Obua yokora ivyo bikorwa bihereye nyene aho novuga ni kuri source, kuko kuri ibikorwa mubona bisa nk'ibyakozwe basa nk'abatanguriye hagati. Rero nabo nyene ndibaza yuko ivyo bishobora kuba byavuye nyene kuri izo ntambamyi z'abantu usanga bagiye barubaka muri ayo mazone tampo. Tosaba abene gihugu muvuga ni bubatse bidace amategeko muri ya mazone tampo abujije kubakamo yuko boraba ubwabo kungene izo zone tampo zo kubahirizwa. Imiryango 8 niyo yatewe nayo mazi nkuko vyemezwa n'uburongozi bwa komine. Tugushimire Jean de Dieu Irakoze kuri iyo nkuru. Urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ko niho nyabwoko ryakorewe abahutu mu 1972 rubona ko hakwiye amatoza no kubindi bihe bibi igihugu caciyemwo. Urongoye ugo runani mu kiganiro yahaye televiziyo Isanganiro avuga ko n'igihe Uburundi bwari mu koloni naho nyene hakwiye kuba amatohoza. Kurikire François Xavier Nsabimana arongoye ugo runani. Twebwe mu runani rw'abacikacumu bakozwe ko niho nyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi imbere n'inyuma yaho, turongera ko ako k'imbere n'inyuma yaho kubera hariho abacu bagandaguwe imbere 1972, hakaba hariho n'abandi bagandaguwe inyuma. Ivyo byago byagiye biba mu iyo myaka, twebwe twifuza yuko umugwi severe ubitoza ko kugira ngo ukuri kwerekeranye navyo nako nyene kuja habona. Kira noneho
umuntu aravye itegeko rigenga urya mugwi arabona yuko iyo myaka mwavuze iri mu myaka uriya mugwi uzotohozako. Ari naco gituma twizeye ko n'ivyo vyago urya mugwi uzobikorerako kugira ngo ukuri kubijanye navyo nako nyene kumenyekana. Mwishirahamwe ase genocide Cirimoso nabo babona ko amatohoza kuri kahise k'igihugu yarakwiye gutangurira ku bwicanyi bwabaye imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Icegera c'urongoye iryo shirahamwe avuga ko hakwiye ugushaka kwa politike kugira amatohoza kuri kahise ashike ku kunywana kw'abarundi. Tumukurikire. Bugi kivuga ihera ku ntango. Iyo bahera ku 65 ubu baba baranahahejeje bakaba bageze mu 72 bagaca bagenda 93 bagaca bagenda 96 igani 2015 bijya bwango no kugera muri iyi myaka iyo amahoro aboneka kanuni bari kugeza muri ya myaka ya rushari yavuze mugabo ko bitakunze iriga none hagira abo bazokora naho bazotiye icyari kuba nuko bujaye hategerezwa kuba ishaka rya politiki leta ibifashe neza vyaca bikunda uye kugira ngo bavukanisha abantu nta gukangarizako no kuvuga no kuri kandi uwo mujya kumvikana si wo mwitorera je nabajya muri komisiyo severe abatutsi bari gutora baba abahutu bagatora baba ubundi umuntu mupata kuguturira gute umuntu aguserukira hanyuma umunsi yo bikora kutariko amucamutana ko mugabo bagiye bizigiwe na bose biba vyiza usanga arabahuza none mu muryango ntitufise abantu bo mu muryango bama bahuza abantu bagahuza bose kandi bahuza batasi ahuza bajya batavuga rumwe. Ubu rero dukeneye umuntu abantu b'intungane bajya hagati y'ubwo bwoko bwose kandi bakaba abantu bazima ataco biyagiriza atanico bagirizwa. Ni hano amakuru avugwa muri rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye haciye arangirira. Mwakoze kubana natwe, ndashimiye abafashije kuyatorokanya n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Muandage mugira ibihe vyiza na televiziyo y'Isanganiro.